by'ukuri ico yarateguriye abarundi murumva ko ni ibintu bibabaje kuko n'umukuru w'igihugu yishwe bwa mbere na mbere ni igihugu cahahombeye hanyuma n'umukuru w'igihugu yishwe yari afise n'umuryango wiwe wahahombeye ni n'abarundi bose bahahombeye birenge ngaho amaze kwicwa hari inzirakarengane ibihumbi amajana bishwe bazira ubwoko bwabo bazira umugambwe ivyumviro vya politike kubera urwo rupfu rw'uwo mukuru w'igihugu aha rero jewe nkashaka kuvunira akagohe abarundi turi inyuma cyane mu bintu vyo kwiyumvira kandi biri mu bituzingamitse muri aya magorwa CNDD-FDD yasongereye isibe kuko ndavye bivugwa nkaraba ibiriko birandikwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ubona umengo hari akagwi k'abantu biyitirira ubwoko umengo nibo bakozwe mu nkovu umengo nibo bababajwe n'urupfu rwa Ndadaye ukamengo Ndadaye yari umukuru w'igihugu w'ubwoko ntibibuke ko Ndadaye yari umukuru w'igihugu Uburundi no kuvuga abarundi bose kandi muri abo barundi hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa baguye inyuma y'urupfu rwiwe babititse reka rero ngomba gukebura abantu bitwaza agatima k'amacakubiri iyo bariko barandika ivyo bandika canke bavuga ivyo bavuga mugabo rero aho nshaka kugaruka nshaka gushimikira cane gose amajambo Mutama Mbonimpa ahejeje kuvuga Petero Karaveri Mbonimpa avuze amajambo y'inkoramutima kuko aravuze ati aba CNDD-FDD uyu mugambwe uno munsi twari igihugu wishi igihugu mu buryo bwose ati ntidutahura ivyo barimo kuko banagiye mu ishamba inyuma y'urupfu rwa Ndadaye nibo bantu bari bakwiye kuza gufasha kugira Uburundi bumenye igituma Ndadaye yishwe bumenye abishe Ndadaye ariko sivyo bariko barakora arabivuze Mbonimpa arabisiguye neza mbere barafashe na bamwe mu boshikirije ukuri ku vyatumye Ndadaye apfa barabica bisigura ko ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bufise uruhara mu guhisha ukuri ku rupfu rwa Ndadaye aha munyumve neza ndashobora kuhashika mu kanya kuko ndagerageza kunyarutsa ubu butegetsi bubi bwa CNDD-FDD burafise uruhara mu guhisha ukuri ku rupfu rwa Ndadaye naho urupfu rwa Ndadaye ariko guhana abatume baja mu ishamba bagarutse no munsi batwara nk'abacangero ntibakinejwe kwa kuri ahubwo bagiye no gukorera bamwe mu bafise uruhara mu igandagurwa rya Ndadaye kuko hari ikintu nshaka kuvuga ngaha narakurikiranye byagiye birashikirizwa haba uyu muntu yatanze témoignage yiwe Rugigana no kuvuga Rugigana wamufashije kwandika igitabo Antoine Kaburahe nkaraba n'abandi aba bose ba Colonel Alfred Nkurunziza bagenda barabeshuza ibintu bimwe birimwo murumva yuko nta kuri kunywanisha kuriko kuraboneka hanyuma mbanje no gutangara ariko ngomba no kwishura ikibazo Rumata mu kanya abajije Alfred ati mbega wewe boba barakurondeye imbere yuko bandika iki gitabo imbere yuko gisohoka barakubajije nka bijya bintu byuko bavuga ko wari muri Kamuha kandi nawe uvuga ko utigeze honyurayo Rumata yabibajije na Muhoza ati mbega umwanditsi watanze intaye no kuvuga le témoignage n'umwanditsi wavyanditse akavyemanga no kuvuga l'éditeur Antoine Kaburahe mbega ninde afise ico yobazwa imbere y'ubutungane cyangwa y'amategeko aha rero nagira ni ishure Rumata kuri ico kibazo nagira ndababwire ko en terme de publication muri ni nka kujya Muhoza yabivuze no muri bene bijya vy'amaradio n'ibimenyesha makuru n'ikinyamakuru umwanditsi n'uwamuhaye inkuru bose bafise uruhara ariko nagenda babwiye ko uruhara runiniya rufise umwanditsi biragenda rero bikanarenza urugero iyo hageze ico bita maison d'édition ibi mubona Iwacu yagize urabona Iwacu niyo yanditse iki gitabo ni Antoine Kaburahe mu bisanzwe aha ndabivuga kandi nzi neza ko ntihenda hamwe yoba hari aze kunkosora ndababwije ukuri yuko maison d'édition niyo iri tenu responsable
juridiquement niyo ibazwa imbere y'amategeko ibyanditswe mu gitabo. Ivyo nibaza ko mwese mubizi ni Buraya mu bihugu byose biteye imbere muzorabe umuntu arashobora kuba afise ibintu bikomeye ashaka kuvuga, ariko iyo amaze kubiharirako na maison d'édition, ukuvuga l'éditeur ujya mwanditsi bajya bazokwitika bajya bandika izina ryabo kuri kijya gitabo, iyo bamaze guharira hakagira ikintu batumvikanako maison d'édition iravuga iti oya rero ibi bintu byawe bigumane, twebwe ntitukivyanditse ntitukibisohoye kuko dushobora gukurikiranwa mu butungane. Aha rero bisigura yuko ivyanditse muri kijya gitabo nukuvuga ko imbere yuko Rugigana avuga canke avyemanga, umuntu wa mbere yavyemanze kandi abishigikiye kandi ashobora kubibazwa n'imbere y'ubutungane mu bisanzwe ni Antoine Kaburahe. Aha rero shaka gushika kuki, shaka kandi kuvuga yuko nanatangaye numvise Colonel Alfred Nkurunziza avuze yuko batigeze bamurondera mu kwandika bijya bintu byose. Mwumvise ko yavuze ati muri kino gitabo mvugwa incuro 23. Aho rero naho banyambika ibara bavuga yuko ari jewe, naranavyumvise bavuga yuko ari we mutwe wa rujya rufu, urumva yuko niwe tête pensante, niwe pièce maîtresse, niwe yobibazwa. Alors iki kintu mugiye kubiraba ndabivuga nk'umumesha makuru mu mbabarire kandi ngerageza kugumana ico bita neutralité. Ibi bintu by'urupfu Rwanda daye hariho abantu benshi bamaze kubikora, kumbura abantu bibaza ngo ni vya mbere ngo bije mu gitabo. Oya mu 93 na 4 na 5 hariho inyandiko zavyanditse, hariho ishirahamwe Human Rights Watch. Ico gihe umushakashatsi yanditse ku rupfu Rwanda daye n'uwitwa Alison de Forge. Ivyo nibaza ko abantu murashobora kugira ubushakashatsi mukabona ivyo yanditse. Mu bintu yanditse ibi bintu bariko barandika no munsi ntaho bisa bisana, kandi n'umuntu wewe yagize amatohoza ntiyafashe umuntu aza kumuha intahe nk'uku kwa Rugigana. Wewe yagize amatohoza akoresha n'amakuru akomakomeye yahawe n'ibihugu bimwe bimwe vya rutura. Ibi Mutama mbona imajije kuvuga ati hari ubuhinga kiriya gihe bwakoreshejwe n'ubu bihari, abantu bashatse kumenya ukuru bomenya. Ivyo biriho biracariho, hariho amajwi y'abantu, hariho abantu bahamagaranye. Hariho rero nagenda babwire muri ibi bintu vyandadaye nuko numva hano bitavugwa kugira Uburundi tubura umukuru w'igihugu cacu. Hariho ibihugu vyabigizemo uruhara, hariho ibihugu vya rutura ku isi. Ibi nagira ndababwire yuko mu 94 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 hariho umuhanuzi wa leta y'Abanyamerika, ico bita consultant du gouvernement américain, yaratanze interview mu kinyamakuru cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika bita New York Times. Arasigura aravuga ko hari igihugu kimwe cya rutura, mbere sindabijya umuntu hano yavuga Ubufaransa, aravuga yuko bafise uruhara ico bazi mu rupfu Rwanda daye. Ibi rero nivyo abantu benshi mbona bagomba kutavuga, ariko ibintu bindi mu nkundire subira inyuma gato. Iyo igitabo gisohotse ukintu gikomeye nk'iki cy'urupfu Rwanda daye, abantu barashobora kwibaza mbega iki gitabo kije gufasha iki muri uru rupfu rwababaje abarundi, muri uru rupfu rwahekuye Uburundi n'abarundi. Nukuvuga ko swat ico gitabo kije guterera ukuri abantu batari banze. Aho onyi ivyo byo bari byiza. Nukuvuga iyo atari ivyo naho nukuvuga yuko ico gitabo kiba kije guhishira abantu bamwe canke ico twokwita manipulation de la vérité. Manipulation de la vérité naho nukuvuga ni kintu gikomeye cyane, coba ari ibara hamwe abantu bashobora kuvuga bati tuje kuvuga ibintu kugira tuvyitirire aba, ariko duhishe biriya, duhishe n'imvo yavyo. Kuko mu gitabo wanditse umuntu aje kwagiriza abantu, yego uragirije abantu, ariko vyiza nuko wereka n'igitumu bagirije, kubera hari ico bita les auteurs, hariho les commanditaires, hariho aussi le mobile du crime. Mbega abantu naho twomenya tuti abantu bishe Ndadaye. Mutama mbona imaje kubivuga Ndadaye hariho umuntu yivugiye, yanabivugiye mu kiganiro twe muri RP yarigeze kuduha ikiganiro, ndabibabwire mu 2005
mu kwicumi uyu unyi Philibert Nduwumukama uyu mutama mbona imajeje kuvuga batazira kiwi yari kaporari kiwi niwe yinigiye Ndadaye ubwiwe aravuga ingene yamunize n'umugozi yongera muzibagura imbugita uyu muntu arafise ibintu byinshi yavuze abantu barabizi arafise abantu yavuze niwe yagiye gutora uwo bavuze nyene ngeze umuhisi yamukuye mu buriri hajya mu kabondo yaramucishije ahantu ku muhana w'umuntu ikiriri ivyo byose urumva ngaha ntavyo barugigana bavuga urumva alors hariho rero ikindi naco hariho abantu rugigana arazi abantu b'abasirikare intwaza ngabo zagandaguwe inyuma imyaka inyuma y'urupfu rwa Ndadaye aha twovuga nk'aba kapitene Dieudonné Nzeyimana turavuga ba majoro Lambert Sibomana ivyo byose nivyo narufise ko yabicishije ko me n'abantu bafise kumbura ico bari bamenye canke bavuze ariko abo bantu barishwe uno munsi ugaca wibaza byukuri uyu Alfred Nkurunziza bariko baravuga ko ari we tête pensante byukuri niwe yari afise ububasha bwo kwicisha abo bantu ko abo bantu bivugwa ko bishwe kugira ukuri ni kumenyekana mutamambo ni baravuze ati hari umuntu yararongoye igisirikare Colonel Jean Bikomano uno munsi baramwishe byukuri uyu Alfred Nkurunziza yari afise intérêt yuko canka ababangombe yakiza nibo bari bafise intérêt yuko vraiment abo bantu bapfa naha rero mvugani burya none bombe naguciriyemo kubera iki sendede yoba iri kwiranyegeza ukuri allo kubera iki bidashaka ko abo bantu bamenyekana bon Renaud navuze yuko James Ndisende David kandi sishobora kwishura ibintu bajya abantu bakora kuko birengeye n'ubwenge n'amakuru oya mukoresheje amatohoza n'ibiki oya umbabarire nta matohoza ubu novuga ngo nabigize kwivyo niko ntanga umwihwezo wanje bon je ndafise ukuri nzi kandi nakuye aho ndekuriwe n'amategeko ndafise bamwe mu babivugwamwo bafise detwayaze bambwira bimwe mu byo bavuga bon ico shatse kuvuga ni giki rega naha tuvuga Alfred Colonel Alfred Nkurunziza sinibaza ko ari we yoba afise intérêt yuko ukuri kutajabona kuko ndahere ndanamwumvirije urumva yuko uno munsi ashima bimwe ati muri kijya gitabo hari ibintu nshima ko omwe byaronse ububivuga naha bavuga bati mu byo rugigana yavuze bon aha rero nshaka je sishaka kuja muri polemique mugo nshaka kuvuga iki nukuraba iki gitabo kiko kiravugwa mbega gifite intumbero yo guterera cyangwa gifite intumbero yo guhisha ukuri kumwe hanyuma kikerekana ukundi ivyo byose nivyo abantu bari bakwiye kuraba kuko ikintu je gusa natahuye c'est vrai que banditse kuri sujet ikomeye mugabo ico ndiko ndumva c'est un livre polémique ico naco kiba ni bijya Fred avuze ati Colonel Alfred avuze ati jewe naragisomye cose jewe ndi mu bavugwa navuzwemo inshuro 23 ati ico natahuye ni yindi imvo irimo sugushikiriza ukuri imvo iri muri mu mpapuro mu mapaje indwi yavuze urumva uko nuwo mwiwezo wiwe na rero mvugani abarundi nivyo toraba kuko jewe ico nemezaga Renaud nuko ikintu ngenda babwire nzi neza hamwe ukuri kwa Ndadaye ukuri kwigandagurwa rya President Melchior Ndadaye hamwe kovugwa neza kukaja ahabona ndababwije ukuri ko tuma abahutu n'abatutsi b'i Burundi biyunga gusumba uko bimeze kubera ko mu bantu bagize uruhara kugira Ndadaye yicwe harimo abahutu harimo abatutsi harimo n'abanyamahanga reka ndabaha akarorero akantu kanyuma nshobora kubabwira jewe nko mu bantu bavugwa mu bagirizwa kwica Ndadaye mu bantu benshi bavutswe jewe ndazi abatorotse igihugu cy'u Burundi canke abaciye mu gihugu cy'u Rwanda hatwara intwaro ya Havyarimana baramwakira inzego za Havyarimana zirakira abo bantu zirabarenganisha ibi bintu bihora bivugwa muhora muvyumva yuko ijoro Ndadaye yishwe umukuru w'urwego rw'iperereza w'igihugu cy'u Rwanda wa Havyarimana Juvenal yari Burundi bon hari ibindi bihora bivugwa bon reka byo byose ishaka kujamo kugira ntituje muri geopolitique nyinshi mugabo Ndadaye yari yishwe biratubabaza twese no musa abarundi kuko nta murundi numwe abaho yiswe izina ry'umurundi
atakozwe ko n'urupfu rwa Ndadaye bisigura ko bitubabaje bisigura ko twifuza kumenya vy'ukuri ni bande bateguye kumwica mbega ni bande bateguye yuko Ndadaye niyicwa haca hicwa abatutsi ibihumbi amajana n'abajana zabugendana zateza ahantu ikaruzinga inganda ziratikira Gitega Rutegami Muramvya ibi bintu nivyo abarundi bari bakeneye nayo ibi bindi byose nkuko abandi babivuze ni ibintu byo guta umwanya abantu hako abantu baza kwandika kugira babeshe ngo bariko baterera intererano kandi bariko baza kubiba inzankano ugafata urupfu rw'umuntu ugashaka kugwitirira intara ugashaka kugwitirira abatutsi nukuri jewe ndabivuze nukuri kandi ivyo muzobibaze noneho narukindikiza murazi ko amaze kubivuga Rukindikiza yaranditse ibintu kandi abatari bake basa n'ababonye ko harimo iyo ntererano yaranditse yuko mu bantu bagize uruhara mu igandagurwa rya Ndadaye hari abantu bava mu moko yose mu bahutu mu batutsi hariho n'ibihugu byari bibifisemo uruhara n'ivyo rero nibaza ko abarundi hanini bakeneye nayo kwandika ibi bintu ndiko ndaraba byasubiye kujyanisha abarundi je nivyo ndiko ndabona ivyo bintu rero birababaje ni naho nshaka guterera kamo abantu vrema turiko turabikurikirana n'abavyumviriza ababisoma nitwigarure ibi bintu by'urupfu rwa Ndadaye ntivyategerezwa uno munsi mu 2024 kugaruka kujyanisha abahutu n'abatutsi kujyanisha abanyamuramvya n'abanyamwaro n'abanyabururi abanyejetna n'abanyabururi iyo histoire c'est n'amafuti ibintu nk'ibyo rero niho mvuga abarundi ariko barakwiye kwama babimenya bati dushishoze turabe imbere yo kujana na Nyabahururu turabe mbega ibi bintu bije gukora iki nico nibaza gikuru nayo kuvuga reka ndabakarura hariho nk'abantu bavuga mwego ngo Rugiga nango yanditse ngo abandi naho bandika ivyabo ya ntibikwiye none nk'ubu jewe rugurika noca mfata hacanja ku gitabu nkandika ivyo yambwiye imbere y'uko ego Bob yazanye intererano yiwe namwe nimwandika ivywanyu no ni kumenya yuko ivyo twandika bifise portée nationale nukuvuga yuko genda ashobora kwandika ibintu bituma bigarukana ingese mu mitima y'abarundi none ivyo bintu mumva ari byo gukomera amashi ngo abantu nibandike ngo nta wubujije kwandika abantu ariko abantu nibandike ibiza bikiza imitima ibiza by'ukuri byerekana ukuri kutari kuzwi nivyo bintu bikenewe nayo kuza nk'ubu turiko turumviriza Alfred none nimwe hakarorero nka Colonel Alfred Nkurunziza yoca nawe afata ubunyene mu gitabo akandika agasigura ibi bintu byose yavuze vrema ati jewe uyu Rugigana ibintu ari karasigura ibi bintu banditse na Kaburahe ntabaho nari bwigere ndavyumva kwisi mu bijanye na gisirikare umuntu agenda kugwana atanga abafisa akagwana n'ikambi yose umuntu atwara umukuru w'igihugu kuba mwica kandi yari kumuhungisha handi nabonye na president mu ka video kamye gasirikira nabonye na president ntuze ntibantunganya uno munsi yibaza ati mbega abo bantu bavuga ko bahungishije president Ndadaye bakamushira bamwica ati vy'ukuri mwumva bariko baramuhungisha naha rero tuvuga tuti nukuraba ivyandikwa nibibi bintu bisubira kuza kubiba amacakubiri y'intara amacakubiri y'amoko ivyo bintu nimwoza murabishigikira ngo nabandi nibandike none twese twandika ubumara none ko abarundi uno munsi bakeneye ikibavura imitima bakeneye ikintu kiza kibabwira bati ngaba byukura abantu bishe Ndadaye niba nabihakana ukandika ikintu abantu badahakana none nk'ubu wanditse ikintu uti yarankubise amakofe muri Kamuha imbere y'abandi basirikare arancira kwa mate uwo muntu agacaza ati uyu muntu ntakomeye jewe sinigeze nja muri Kamuha ati nabo basirikare bose avuga bonshingira intara umukuru w'ikambi ya Kamuha yonshingira intara ko nigeze monyorayo none mwumva abo bana bacu turiko tubaraga iki turiko tubaraga impari canke tushaka kubaraga ukuri kunywanisha naha rero jewe nanje naho ndemeza ko atakuri kwa jeje nyene mfise ku vya Ndadaye Murundi yagandaguwe twari nabato twari bwaje no muri imyuga dukora uno munsi ariko byaradukoze ko twese naha rero je mbona yuko abantu bogaba tukaza turaraba ibintu biriko biraza abantu bagashishoza kuko ndabaha karorero uno munsi hari abantu bafungiwe mu Burundi
bafunzwe mu karenganyo gateye ndahejeje rumata urakoze nako mvuga nti muravye ibintu biriko birasohoka uno munsi ndaraba ambasade y'u Burundi niyo irikira iravyinira ico gitabu muzi Uburundi ivyo buriko burakora ku isi muri uno mwanya naravye ku mbuga ngurukana bumenyi umuvugizi w'igipolisi ariko arashimagiza atera amashugwe igitabo ukiyumvira none agaca navuga ngo kije gufasha ngo muri gwa rubanza rw'abagiritse urupfu Rwandadaye muzi neza yuko n'amakungu yaravuze ko rujya rubanza atari urubanza abantu baraciriwe urubanza barafatwa bafungwa kivagamo n'abaciriyemo na severe bariko barakomera amasheki igihe gitabo ndahejeje abantu barankiwe yuko baronka umuburanyi wabo ndabizi yuko bajya bagirizwa urupfu Rwandadaye bararonse umwavoka w'umufaransa yategerezwa kuji Bujumbura kubaburanira baramwankiye kujayo none ugaca uno munsi uhereza abantu bariko barica abantu bariko bararenganya abantu mu bintu biteye isoni nta numwe ndiko ndakura kwiceye abantu bishe Ndadaye barakwiye guhanwa barakwiye nukuri kubibazwa kuko vyaradukomerekeje twese abarundi cyo kimwe n'abaciye batunganya rijyaho nyabwoko ryakurikiye urupfu rwa Ndadaye ndahejeje kugira singumana ijambo ariko nashaka kuvuga ko abantu bogaba ariko abantu kandi natwe tukaraba ivyo dukora tukaraba na portée politique et nationale y'ibikorwa dukora murakoze. Okay, Rumata wovuga ukurikira hanyuma ukamfasha kuduza abantu ifo kuduza Alain Majesté Barenga journaliste amaze kuja Paris na Bruxelles pour couvrir ico kitabo jewe namudugije ariko avuga ko namudugije oya kubera unumenga namudugije kugira reka tumanure Bobo kugira ngo tatumusubiriza na okay hanyuma nibaza ko ndondeza nawe nyene twamudugije no ndondeza amangetengete muretse gato reka anatanda reka ndabijaninga nta umwe avamwo abandi muze gutangana tuba tuduza ndondeza hagize reka bakonibe avuge ko nawe ko urabitwa yari tahi agira icyo avuze murakoze cyane sinzi ko ego turabumva murakoze cyane nshaka kubashimira kuba mwateguye kino kiganiro hanyuma ashimira n'abatumbire kuba babitavye nabo nyene ikiganiro ahubwo sinzi nigeze kumva sinzi Rumata canke yari irene tukari yari yavuze ko namushwaba uruguru ari kumuronka tuka nawe yarakenewe je nashaka kugaruka kuri kozeye point numvise zivuzwe cyane na Bobo hanyuma na Mutama Murima yabivuze ivy'igitabo kontene yacu sinibaza yuko hari ibintu birengana 10% mu biri muri ico gitabo bisanzwe ari bishasha nibaza ko bishasha muri byo hari ivyerekeye abo bantu yagiye arongeramo ivyo gitabo c'ibi naragisomye kandi incuro nka zitatusombe sinakimwe cane hanyuma ndagira ne comparison n'ibindi bitabo nasomye deja ica rukikwiza muri kuravugana nagisomye narigeze no kwipresenta na space ngaha ari space igeze kuganira ko naruze na rukindikiza video yayi kuri YouTube yani muravuga umwanya munini nageze kubona na message ya yavuze ya Colonel Alfred avuga yuko cyo wenyene mbona bose amusita bavuga ko rukindikiza ari we yoba yaranditse ibintu bizima kuruta ivyanditswe mu gitabo cyo kwa Rukigana nivyo bitabo bitavugamo ni byinshi cyane kandi bimwe muri byo n'ibintu mu bantu aba yarabonye mu yandi maraporo aba yarasomye raporo za ONU y'abantu z'amahanga international ariko ari byo yongeramo nka témoignage ziwe personnel donc zava yuko aja in Maurice hanyuma hakaba hari n'ibindi biba yaraganiriye n'abakolege n'abanse kolege biwe canke aho bakoranye mu gisirikare jewe gusa akantu ntashima muri analyse ziwe sinagati opinion y'uwanje uko nawe nibaza ko ari opinion y'uwo kuko analyse zikora par rapport ibyo yararonse ari trop régionaliste kurusha Rukigana muravuga cyane Rukigana ko avuga iby'ubwoko Rukirigiza nawe nabonye kumenga yarashiramo akantu kantuze ka regionalisme kanini cyane
ko jewe wabo tuganira benshi mbarira mvugana nabo ndabona ko haba ubwoko haba region iguhuje mu caho ugiye gukora abari je ndabifata ko abari nka azar si jewe na rumata twoba tuva hamwe mu ntara imwe hama bagaca badufata tugiye kwiba ntoca bavuga ko abanyabururi arabasuma bagiye kwiba irashobora kuba ari azar twe nawe kuba twahuye muri ico caha kubera azar apana kubera ko tuva mu ntara imwe donc je nabonye umenga il y avait quelque chose mu gitabo cyo kwarukigana gica hejuru kuri ivyo vya journalisme sauf ko aza kubivuga da ses convictions ukabona kumenga hari ikindi kintu yashatse kongeramo dasori bivugira ngo peut-être igitabo kironke naco nyene ibindi byinshi bijamo kuko peut-être bitari byinshi bya mbere ariko rukindikiza wewe donc wewe ntahisha donc le sujet principal iraba intara nkano babwira page nk'imwe mu babari ariko naho atacu bimaze kubicishamo aravuga ko les planificateurs militaires du coup d'état ont préparé les massacres avec les civils autour là il parle des massacres y'abajya abantu bace bicwa mu nyuma abatutsi n'abahutu mu nyuma avuga ko les planificateurs militaires du coup d'état ont préparé les massacres avec les quelques civils tout cadre du Frodebu original du sud donc abahutu n'abatutsi baragize un complot bava muri sud bakora coup d'état et en même temps bakora ubwicanyi aravuga yuko ubwo bwicanyi bwari bwateguye n'abantu bazokwishira bazongana akavuga ko azoba ari à peu près 15% des tutsi pour servir de monnaie d'échange d'amnistie entre les putschistes et ceux qui auraient commis des massacres b'abahutu pour vous dire que je muri ico gitabo iyo ni analyse y'uwo ashobora kuba ari byo ariko badakora avec kuri ico muhava mwibaza ngo ngize diversion par rapport yuko mvuze igitabo avuze ico kwarugirana ndatewe ko ntaza kuvuga ku vyerekeye le contenu y'igitabo cyo kwarugirana kubera hari ibintu vyinshi avuga byo bisanzwe daire nico gituma n'ubuje bintangaza rimwe rimwe iyo hantu hari abantu bagiye umuntu wafise legitimité yo kugira polemique pour umuma n'umuntu witwa Colonel Alfred kuko yaravuzwe inshuro nyinshi uko bivuga n'abanyene 23 fois ico gitabo naragisomye ibintu byavuga ni byose 23 fois ahantu hose avugwa ce que j'ai remarqué ni analyse yanje personnelle ahantu hose avugwa usanga avuga ko il commandait il faisait des allers-retours yari afise poids kandi atantuze ataba poste atantuze ndobagute atari komanda w'ikambi cyangwa ikindi kintu muri uyo ka ati donc amwongeramwo yari kavuga ikindi kintu kiri akote ugana ashaka kuvuga ati yaciye afata peloto ya gatanu abari yayitwara cyangwa afata pelende zibiri azitwara cyangwa yahamagaye abantu batatu naka naka abacira hariya donc comment commandement y'ikintu précis pour dire que nous allons faire pour moi franchement afise poser légitimité yo gushobora gukontesta ivyavuze muri ico gitabo aho franche abandi iyo bariko baravuga ivyo yaravuze sintahura kuko byinshi mu byavuga majorité byavuga sinzi peut-être ko bamwe muri bo bashobora kuba barabisomye biri muri rapport ya Nations Unies ijya 86 ya 96 abantu bose bakunda kuba bavuga bikaba kandi no muri muze rapport yakozwe n'ama ONG international mu 1994 bisa nkavyo kiretse gusa do petit détail tumuraba we dukindikiza parce que hari havuga ko yashize ndazenda yaherekeje ndadaye donc yamubonye asohoka dari de comble muze muri pare bwa muri raporo zose je nagiye ndasoma na namwe bavuga yuko icyo bintu byagenze uko ahubwo bo bavuga yuko kuva hamenyekanye ko kude ditanguye ko ntuze nta kijiro ministre de la défense yavuganye na mushwabure yuko yokora ntuze strategie yo guproteger ndadaye ngo bacha bamuhanura ko yo mushira muri brand donc ndadaye yaciye aja muri brand panda iyo ntuze iyo periode yose kandi ari wenyene famille yiwe yagumye mu nzu panda iyo periode yose donc n'igihe ntuze rugigana yava mu ikambi kamuha ashika muri pare ndadaye yari muri brand sero izo rapports ndiko ndayivuga muri ico gihe rero ushobora ko yaka kwa incohérence ariko ntikari gutegeza gutera politique parce que de toute façon ndadaye yarakuye muri pare arajanwa muri muze kamuha kandi ajanywe na rugigana c'est les circonstances yamutwayemo zishobora kubamo abantu z'amazi incohérence Blaise naguciriyemo rukundikiza eje gukomanda ngo yibaza ko tasomye igitabo cyewe ndagifise mu minashatsi ndamubwira na page oya okay komeza turi mu gitabo ca voilà ibyo nibyo nongeyemo plutôt nagize commentaire parce que bariko baramusita umwanya munini ko lui parle siza ku by'abandi umwe ashobora kugira commentaire igitabo cya ntuze cyane ntajyamire yanditse hari abantu bagize commentaire
igitabo ca Mutamboni Mpare bashobora kugira ko commentaire donc igitabo iyo canditswe kiragirwa mu commentaire ivyo bisanzwe so kuvuga ko ivyo nasomye mu gitabo ca Rukingiza la totalité byose navuze ko byoba bitari ce sont des analyses personnelles mvuga ntizo najewe agize analyse personnelle aje ashobora kugira analyse personnelle yiwanje sikasi makane yiwiwe mbona afise uburenganzira bwo kugira yiwiwe nani hagiye iwanje ça c'est la démocratie niko nawe yitaje donc aringarutse kujya ariko ndababwira rero amaze kuvuga yuko Ndadaye yari yamubonye asohoka yambaye teni militaire akinjira muri ntuze muri blend hayo makamutoraho donc yahavuye mu nyuma ngo ahindura agasaba mushwabure yagiye izo ni ntuze ni details ziba zimuraba ntawe donc kuba ariko atanga yote bayaje yiwiwe ubwa ugiye gusoma ku bindi kuzindi raporo hari ibyo utabona ugacuga ugasoma mu gitabo cyo ukabona ahantu yandika ngo je sinavuze byose ku ba enquêteur donc peut-être abo muri ntuze mu gisirikare ngo baramuburifa vaye ko yitaba enquêteur zo hari utu details peut-être tuba yaravutse byo bigatuma peut-être hari mutu to incohérence ariko muri raporo babo bavuga yuko Ndadaye kuba bamushize muri iyo blend ni yari protection ariko baramugirira ahubwo bamushizeyo nk'umuprisonnier Ndadaye yari prisonnier muri iyo blend et ça se pourrait ko yoba yarabaye na menacé juste kugira ngo yeze kitu byo ariko aramubwira sino washobora kwicana famille yiwe warico catumye muri iyo blend atigeze avuga n'igihe bazana famille yiwe barase ko bayishira muri blend yarimo Ndadaye babushira mu yindi blend sauf que iyo blend yacifa baba oblige kubagarukana bakashira hamwe n'iyo Ndadaye yarimo mais no muri aho kaya nyene binjiye muri blend Ndadaye yarimo ngo ntiyavutse yari gushobora kubaza kuko umukobwa we yari yakomeretse yari gushobora kubaza ati umwana wanje mbere gute nta wundi yakomeretse ngo ntigeze agira commentaire byumvikana ko muri iyo blend yari nk'umuprisonnier à ce moment-là iyo detail ntigera ayivuga ko peut-être ashobora kuba atariyo abagize iyo ntuzi yo témoignage bahaye abo enquêteurs bashobora ko bari heza mu mafisi point de vue tout la nécessité yuko nabo ba reflet nabo bangomira kiza d'ailleurs aje kubivuga mu kayati niwe yo kwandika ahubwo afise byinshi avuga franchement personnellement no mwankuraje kubikora peut-être ashobora kuvuga ati le moment n'est pas opportun kuko hari byo no uvuga ugasanga birakwegera enzanje bafunzwe abandi ashobora kuba ari sumanda je peux comprendre mugabo araraba basafuma siga quelque part en témoignage izofuma isohoka meme naho yoba attitude positive mwaka meme tuzomenye so point of vue kuri ico kintu uyu munsi tuve duharira juste gusa ku tuntu tutatu canke tune twabaye tutu detail mu gitabo ahubwo tuvuge est-ce que hari ikintu gishaka twokongera muri témoignage atanze canke iyo témoignage atanze kuri iyi point siyo je mbona yagenze uko niho nari nabibonye vyagenze sino usanga tuko ducisha ko hejuru superficiellement tuvuga ikintu kiri bamava ngo igitabo yanditse gushaka ko gateranya abahutu n'abatutsi peut-être uri bamwe bari superficiel chose mon frère ducagagure yego merci yo sujet ndazi ko iyo hagiyemo akantu ka assassinat de Ndadaye gaca gateranya abantu juste même le titre guteranya abantu le contenu tagiyemo nivyo merci beaucoup. Ok, merci Blaise pour ton intervention. Twoha ijambo Ndondeza kuko niwe yari yafashe ubwa mbere. Ego ariko ari umuntu yitwa Bashirakanzi ariko yego yashitse kuva kera ya. Yitwa en fait habaye ikibazo gise namubonye mugari hejuru rero urumva kuko ari mu bantu bambezwe guhijambo sinamubonye rero yanyandikiye inbox mugabo ndamubwiye yuko akurikira sinamubona ubwo nakumva naduhe ndamubona mu interview nanje nawe mbona reka duhe ijambo ukurikira pardon hariho question hariho umuntu yanyandikiye inbox aravuga ati Muhozi arazi bijya bintu by'abafaransa yuko aribo bariko barategura iyicwa rya president Ndadaye kugira habe ubwicanyi nkuko babigize mu Rwanda barategura bijya vya Habyarimana haca haba umuriyoni w'abantu barapfa hari ico yoba biziko ngico mvuge ego nimba arico mwoturusha kuri iyo dossier vraiment vous êtes trop bienvenue. Oui, sinogira iyo prétention à ce point-là affirmative, mais il y a des indices ziri bizarres. Bob yabicishije gatoya. Ni présence encore une fois à Paul Baril. Paul Baril yahora ari mu biro bya Mitterrand chargé de je ne sais plus quoi.
Paul Baril qui est associé à Habyarimana et à sa femme dans la société de trafic d'armes. Yari Burundi, dans l'un des hôtels z'iruhande ya Paredadai. N'ujya mu Rwanda rushinzwe renseignement yaherutse gufatirwa mu Bufaransa ejo bundi. Maintenant hari ikibazo cy'uko mu byo numvise par-ci par-là ko les accords d'Arusha zo mu Rwanda zastipira ko ikambi y'abasirikare b'Abafaransa iri mu Rwanda itegerezwa kuvayo bagataha. Abasirikare bari mu Rwanda bavayo bagataha. Biko bashaka kuyimurira mu Burundi dans la région de Cibitoke, qu'ils auraient fait une demande au président Ndadaye qui aurait refusé cette demande-là. Bishobora kuba bisigura un des aspects y'ukutumvikana yariho hagati ya Ndadaye n'Abafaransa. Encore une fois, c'est des hypothèses. Je crois que ce qui est clair, qui est établi, c'est la présence, encore une fois, il y a Paul Baril Burundi, la présence, il y a le chef de renseignement au Rwanda, il Burundi, il y a Louise, c'est nous qui sommes les. Donc, si je crois attester que le français sera Mugabo, ils ont indice, le fait que Baril était là, le fait que le chef de renseignement du Rwanda était là. J'ai aussi entendu dire que bamwe mu bagize le coup d'état mu guhunga baciye mu Rwanda rwa Habyarimana. Donc je ne peux pas m'aventurer plus loin que ça, mais c'est des éléments aussi. Ndadaye ntiyishwe par des militaires. Parce que dans ma situation difficile, il y a entre Ndadaye et certains de ses compagnons du Frodéou, notamment le même soir du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, il y a un accrochage assez violent entre le président Ndadaye et un de ses ministres, qui se trouve être originaire du Sud. Il y a des militaires qui ont prétendu que Gohageze, itwara ry'Abahutu, ok, wazo umuhutu w'Ibururi. Ntabakiriyemwo Mutama Muhozi tumuvuze ikibazo ntazi ko Nyangoma. Écoute, je ne le dis pas. Ntabyo mvuze mugabo l'accrochage yarabaye muri Conseil des ministres. Et donc que des umwe kandi donc iyo théorie bivuga ko ari Nyangoma yamushese. Reka nkwereke kandi idiot de militaires Tutsi, deux idiots de militaires Tutsi de Bururi. Et l'un ou l'autre ambitieux de mesurer où muri Frodéou yoba b'Ibururi nabo bagira complot ne signifie absolument pas que abasirikare b'Ibururi bagize complot comme Ndadaye. Il ne faut surtout pas le prendre comme ça, il ne faut surtout pas l'interpréter comme cela. De toute façon, il va quelque part d'une façon ou d'une autre. On vient toujours de quelque part, mon arrive il vient de quelque part. Qu'il y a une prédominance y'Abanyabururi mu gisirikare à un certain moment, nabyo nibyo pour des raisons historiques évidentes, bien 72 entre autres. Donc, kutubarutse kuri icyo cy'Abafaransa, jewe element fils nshobora kuvuga ni izo sinoja plus loin dans l'affirmation sur le rôle baba barakize mu byo kwica président Ndadaye. Ok, merci. Nagomba gusaba Rumata atubwire gukurikira, ariko gukurikira wese uwo ari we wese ntarenze 4 minutes. Kubahe abantu batwumviriza. Merci beaucoup. Ego ni professeur Bashaka kandi nibaza ko atanyuze neza. Mwaramutse? Mwiriwe neza. Ego murakoze cyane ndaramukije bari kwatwumviriza ikiganiro. Jewe mfashe ijambo ku izina ry'iwanje kandi nagira mvuge yuko aba John canke aba Alfred nta bucuti dufite kaniye aba narugigana rugigana n'umugenzi kandi umukuru ubwoko bwiwe ari umuhutu